tujye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu muri santere ya Sake iri mu birometero hafi 20 mu burengerazuba bwa Goma isigayemo abarwana gusa abaturage bose barahunze umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera ejo yarabasuye tuvuye Goma tugana muri santere ya Sake kuri uyu wa kane twahuye n'abaturage batangiye guhunga mu ijoro ryo kuwa gatatu aho bari bakomeje guterwa ubwoba ko barwanyi ba M23 bashobora kwigarurira iyo santere. Ikindi kigaragara nuko kuva mu mujyi wa Goma kugera muri Sake unyuze muri parike y'Ibirunga hari huzuyemo ingabo nyinshi za FARDC ubona ko ziteguye urugamba. Ku muhanda ugana Nzulo mbere yo kwinjira muri santere ya Sake twabonye imbunda nini za FARDC zitera ibibombe bisakuza cyane zibyerekeza mu misozi ya Madimba na Turazantene ahagiye ko kuba hari position za M23 mu gace ka Mubambiro kari mu birometero 2 haracyagaragaramo abaturage biganjemo bari barahunze imirwano baturutse mu duce twashasha benshi muri bo bagaragaza ubwoba n'impungenge. Madamu Sifa Zawadi ni umugore w'imyaka 28 muri bo twavuganye. Naturutse ikaruba kugashanga nirukirishasha naho ngeze no birakubise nikubise Goma yaturu ya mbere biracanga mbona maisha kikomagarana ndavuga basireka nje kupfira Isake abandi baracira nanjye niho ndapfira ariko turi gusaba abayobozi turebe kundu batuteteye no ndambarisire dusubire iwacu dusubire mu byacu byo twavuyemo. Twinjira muri Sake nyirizina nta moto nimwe twabonye hagati muri iyi santere gusa ikigaragara na abasore bishyize hamwe n'ingabo za Congo FARDC bavuga ko bagomba gutahiriza umugozi umwe mu kurwanya M23. Aba bambaye imyenda ya gisivile ariko nta mbunda cyangwa ibikoresho ibyo aribyo byose bya gisirikare bafite gusa bavuga kuko byagenda kose bagomba kurinda santere ya Sake. Ngewe ndi hano Sake kandi ntabwo nzahava niyo byagenda bite intambara iri kuba ariko iki gihugu ntabwo twese twagihunga cyasigarana bande none tugiye twese urubyiruko ahangaha twiyemeje kuja inyuma ya FARDC kandi tuzarwanira iki gihugu ntabwo twava ahangaha tuziyemeza dupfira iki gihugu rwose. Ibintu bimeze nabi nibyo kandi M23 uri kutwereka yuko ushaka gufata Sake none twebwe nk'abasore twiyemeje kuguma ahangaha tuzarwana nabo kugeza intambara irangiye nibitunanira nabwo guverinoma n'izabiri kure. Hagati aho ubuyobozi bw'ingabo za SADC bwatangaje ko abasirikare bayo babiri bahitanywe n'igisasu ku munsi wa gatatu abandi batatu bagakomereka cyane. Aba basirikare biciwe mu birindiro byabo biri mu gace ka Mubambiro hafi ya Sake ahahoze hari iby'ingabo za Yase zasoje manda yazo. Twavuganye na bamwe mu batuye muri aka gace kubirebana n'urupfu rwabo. Uyu ni Emmanuel Ribera. Intambara kandi umutwe wa M23 ukaba uri hasi yaho ibirindiro by'ingabo za SADC ibiri. Urebye nka Bambiro ukareba n'imisozi yo M23 irimo biroroshe cyane uburyo M23 yafata birabi bombe ikaba yabituma mu burindiro bya SADC. Tukaba tubona yuko ari mu bushotoranyi yaba ishaka. Naho Etienne Kambale umwe mu bayobozi ba societe civile hani Goma avuga ko kuba umusirikare waje mu butumwa bw'amahoro yicwa nta gitangaje kirimo kuko ari ku rugamba. Ingabo za SADC zifite inshingano yo kurinda abanyagihugu nk'uko biri mu masezerano bagiranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuba rero hari umusirikare wabo umwe cyangwa babiri bapfuye abandi bagakomereka ibyo twe tubona ko ari ibintu bisanzwe kuko baje kurwana ntabwo baje kuba mukerarugendo nk'uko Yase yari imeze ahubwo nibakora ibishoboka byose kugira intambara ishire kuko na FARDC nabo bapfa ari benshi cyane. Mu by'ukuri nge mbona bagakwiye gukora ibishoboka byose bagafasha Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uretse itangazo rya SADC ryasohowe nta bindi bisobanuro byatanzwe. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Isake muri teritwari ya Masisi. Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu birakomeje. Harakoze rero Jimmy Shukrani Bakomera ku nkuru amaze kutugezaho. Turava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujya mu Burundi aho abarundi 4 mu 10 bagendana ihahamuka ritavuwe.
iyo mibare iri mu cyegeranyo cy'ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwegeranya imibare Istebu. Eroje Birikaneza akomeza inkuru. Ivyo bitigiri vyavuye muri usansuma yakozwe ku buryo bwatanzwe n'ikigo cyo gufashanya n'iterambere c'abaswisi. Intara abantu bakozwe ko amatohoza kurusha izindi n'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umurwa mukuru wa politike Gitega, intara za Ngozi mu buraruko hamwe no mu Rumonge mu manuko bushira uburengero. Ingo 2843 nizo zakozwe ko amatohoza. Ico cegeranyo kivuga ko abarundi 64 n'ibice 5 kwijana hafatiwe kuri co bagendana indwara zihungabana risanzwe mu gihe 47 n'ibice 5 kwijana bafise ihungabana n'ibimenyetso vyaryo rikabije. Abarundi 6 kuri 10 bagendana ibimenyetso vy'ihungabana mu kibano mu gihe 4 kuri 10 bagendana ihungabana rifatiye kuri kahise ritavuwe nk'uko ico cegeranyo kibisigura. Ayo matohoza kandi agaragaza ko ibice 8 n'uduce 9 kwijana vy'abarundi nabo bagendana ubwoba bwo kubona ibintu bibi vyigeze kubashikira vyongera kuba bagatinya guca hari amashusho asusa n'ibintu vyababaje canke bibibutsa abo babuze. Iki cegeranyo nticerekana imyaka abangamiwe kurusha abandi bafise mugabo abahinga baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ingero zose z'abarundi usanga zifise abagendana iryo hamuka. Ijwi rya Amerika rimaze kumenya ivyo bitigiri n'abantu bibasiwe kurusha abandi byabajije umuhinga Alex Nibigira yanonosoye ivyerekeye inyifato no kuvura kahise. Yatubwiye ko nawe nyene ico cegeranyo kizi maze atwiganira imvonya mukuru zibituma. Mu kahise harabaye intambara, abantu barabura, barangara, barahunga, barabura irengero ry'abandi, aho bose ntibigeze baronka akanya ko gukira. Rero iyo abantu bahwanye n'ivyo vyago, abantu baragira ibimenyetso by'ihamuka. Hejuru y'ivyo hariho guhemukirwa, wanashaka n'akarenganyo hamwe umuntu apfungwa arenganijwe n'ibi biza by'imyuzurire, ugasanga umuntu arabuze inzu yafatiye ideni yaruhiye n'ibindi rero by'amabi afatiye mu ngo. Uwo muhinga ari muri bake mu Burundi banonosoye ivyerekeye abantu bahura n'ihamuka rifatiye kuri kahise, yasigura ko abarundi 4 ku 10 bagendana ico kibazo. Abarundi kuri 10, 4 ku 10 bashobora kuba bagendana ihamuka, no kuvuga bagendana ivurungana gihamuka ritatora umuti. Simvuze ko abarundi 4 ku 10 bagwaye mu mutwe, oya, mvuze ko abarundi 4 ku 10 bagendana ubabare nk'umwabwenge ufatiye kwihamuka cyangwa kwivurungana gihamuka ritatora umuti. Ni vyiza yuko abantu bafashwa mu kibano bitararenga urugero, ko hashitse igihe umuntu afata imiti usanga kenshi bizimvye. Abaja kwa muganga kubera ico kibazo baguma biyongera nk'uko vyemezwa na Pierre Claver Njejimana ajejwe gukurikirana abarwayi mu kigo NPK cy'igihugu kivura arwaye indwara zo mu mutwe. Nawe nyene yanonosoye ibijanye n'inyifato y'abantu, avuga afatiye ku bitigiri byo mu 2022 n'2023 akemeza ko hari abatari bake batagana ico kigo akagira ko yunganira mugenzi we ku bindi bituma. Twarakiye abantu bagwaye bangana 10,191. Abantu vuga ngo abatwiciye gusa abari mwibarabara abatashe kuronka ingene baja kuvugwa zishaka kuronka ingene tubavuga. Ibintu bitera indwara zo mu mutwe n'ibintu byinshi cyane. Ibihe bidasanzwe igihugu cyacu cyaciyemo ibihe by'intambara, ukene mu miryango, hamwe usanga umuvyeyi afise abana 5, 6, 9, 10, 12 abana ariko baricwa n'inzara adashobora kuronka ico abagaburira, gufata ibiyayuramutwe mu gwaruka, gukumirwa mu muryango ugasanga nta kibanza baroswa, kubura ikiganiro mu miryango hagati y'abubakanye, hagati y'abana na se wabo, hagati y'abana na mama wabo. Njejimana hano imiryango kwitura ibigo bifise ubumenyi mu kuvura indwara zo mu mutwe akemeza ko zikira, gusa yemeza ko imiti izinze cyane kugera ubu. Ikizere kihari n'umugambi wa leta wo gushira mu bitaro vy'amadistrict imiti n'ibindi byose bishobora gufasha abagendana indwara zo mu mutwe. Abamaze gukira barahari benshi cyane. Ndashaka kumenyesha abari kwatwumviza yuko indwara yo mu mutwe d'abord kugira ngo ikire nuko umuntu afise iyo ndwara d'abord agenda kwa muganga, arafashwa, akumvirizwa, hanyuma agahabwa imiti, hanyuma agakira. Hanyuma gukira ni iki mbega mu ndwara zo mu mutwe? Gukira no kwemanga yuko ufise iyo ndwara yo mu mutwe, hanyuma ukagenda kwa muganga, hanyuma ugafata imiti nk'uko abaganga bari gusiguriye, abavuzi bari gusiguriye. Kuronka imiti byoroshe namba kubera imiti dukoresha irazimvye, iva mu
bikorerwa mu mahanga cyane cyane tubikura mu gihugu cy'Ububirigi mugabo ngira ngo kubera umugambi wa leta wo kwegereza abene igihugu ubuvuzi bwo mu mutwe bitaro byo mu district nibaza ngira ntiyo miti izoshya iboneka leta rero yari ikwiye gufata mu minwe ico kibazo abagwayi bo mu mutwe bakaroswa imiti kugira kw'indwara zidakira nk'umugera wa sida. Kimwe mu bintu nyamukuru abahinga bize vyerekeye inyifato bahanura nk'umuti nuko bagendana ihamuka bo kwemera bagaseruka maze aho baherereye bakaronswa muhinga baganiriza mu mirwi umwe wese akubahuka akavuga ivyamushikiye. Eroje buri kaneza ijuru rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko twabararikiye iyi nkuru umukanya kashize turajya mu Burusiya aho Alexei Navalny umunyepolitiki hakaba n'impirimbanyi y'uburenganzira utavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin yapfuye aguye muri gereza kuri wa gatanu ku myaka 47 y'amavuko. Urwego rushinzwe igorora mu Burusiya rwatangaje ko icyatumye urupfu rwa Navalny warimo gukora igifungo cy'imyaka 19 yakatiwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubuhezanguni kirimo gukorwaho iperereza. Twabwira ko mu ijambo Perezida wa Amerika Joe Biden arimo kugeza ku banyagihugu ku rupfu rwa Alexei Navalny, Biden yegetse urupfu rw'uyu munyepolitiki utavugaga rumwe n'ubutegetsi kandi utaryaga iminwa mu kunenga ubutegetsi mu Burusiya kuri Perezida Vladimir Putin. Tubaze rero inkuru mugenzi wacu Temistokere Mutijima hatugezeho ibindi kuri iyi nkuru ku rupfu rwa Navalny. Tumutega amatwi. Bwana Alexei Navalny yari impirimbanyi yiyemeje kurwanya ruswa ivugwa mu nzego z'ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin ndetse yatangije imyigaragambyo simusiga yo kwamagana ubwo butegetsi. Urwego rushinzwe amagereza mu Burusiya rwatangaje ko kuri wa gatanu yumvise atameze neza nyuma ya siporo ndetse ahita atakaza ubwenge. Abategetsi b'uru rwego bavuze ko imbangukiragutabara ambulance yahageze bagerageza kumugarurira ubuzima ariko biranga arapfa. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko Perezida Putin yamenyeshejwe iby'uru rupfu rwa Navalny kandi urwego rushinzwe amagereza ruza gusuzuma iby'uru rupfu rwe hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko. Umuvugizi wa Navalny Madamu Kira Yarmish abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yavuze ko itsinda ry'uyu munyapolitiki ryari ritarabona amakuru yemeza iby'uru rupfu. Yongeraho ko umunyamategeko we ari mu nzira yerekeza mu mujyi yari afungiyemo. Ni mu gihe Visi Perezida wa Amerika Kamala Harris mu nama yiga ku mutekano arimo iminici mu Budage yatangaje ko aya makuru abaye ari impamo ubutegetsi bw'Uburusiya aribwo bwaba buri inyuma y'uru rupfu. Yagize ati tumaze twese kubona amakuru ko Alexei Navalny yaba yapfiriye mu Burusiya. Iyi birumvikana ni inkuru mbi turimo kugerageza kumenya neza. Nifatanije mu kababaro n'umuryango we harimo n'umugore we Yulia turi kumwe none, kandi biramutse byemejwe iki kiraba ari ikindi kimenyetso cy'ubugome ndengakamere bwa Putin. Icyo batubwira cyose mubimenye neza, Uburusiya nibwo bubiri inyuma. Navalny yarafunzwe kuva mu kwa mbere kwa 2021 ubwo yasubiraga i Moscow nyuma yo kwivuriza mu Budage uburozi yari yararozwe. Yavugaga ko Kremlin ni ukuvuga Perezidansi y'Uburusiya ariyo yari ibiri inyuma. Mbere yuko atabwa muri yombi yaharaniraga kurwanya ruswa yamunze inzego za leta ndetse yateguye imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ubutegetsi bw'Uburusiya kandi yaniyamamarije imyanya mu butegetsi. Nyuma yaho yakatiwe ibihano n'inkiko ubugira gatatu, ariko ibyo byose yarabihakanye avuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Nyuma gato y'uko urupfu rwa Navalny rutangajwe, ikinyamakuru Sota cyo mu Burusiya kibinyujije ku muyoboro wacyo ku mbuga nkoranyambaga cyasangije amashusho y'uyu munyapolitiki bivugwa ko yafashwe ejo hashize ubwo yari mu rukiko. Muri ayo mashusho Navalny agaragara ahagaze kandi aseka atebya n'umucamanza. Mu kwezi kwa 12 nibwo Navalny yimuwe muri gereza iri rwagati mu Burusiya ajyanwa mu yindi gereza icunzwe kurusha izindi mu gihugu iherereye hejuru y'umurongo mbariro wa nyuma usatira impera y'isi ya ruguru Arctic Circle.
Abamushyigikiye bamaganye uko kwimurirwa mu mujyi wa Karp uri mu birometero birenga 1900 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Moscow, ibyo bafashe nk'ukundi kugerageza gucecekesha Navalny. Mu Burusiya buyobowe na Putin, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakunze gucika intege biturutse ku makimbirane hagati y'amatsinda cyangwa se bagahunga nyuma yo gufungwa, kugerageza kurogwa cyangwa se irindi kandamizwa rikabije. Nyamara Navalny we yarushagaho gukomera ndetse agera ku isonga y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi binyuze mu muhate we n'uburyo yarasobanukiwe neza ukuntu imbuga nkoranyambaga zafasha mu kugamburuza inigwa ubutegetsi bukorera ibitangazamakuru byigenga. Yahuye na buri ngorane, byaba ibitero yagabwagaho, gufungwa cyangwa se amarozi mu rugamba rwe yarwananaga ubwitange bwinshi ahanganye n'akaga kenshi. Ibyo ni nabyo byamuteye gufata icyemezo cyo kuva mu Budage agasubira mu Burusiya, bimuviramo gufungwa. Ubwo Perezida Putin yoherezaga ingabo gutera Ukraine mu kwa kabiri kwa 2022, Navalny yamaganye intambara yivuye inyuma abinyujije ku mbuga nkoranyambaga aho yari ari muri gereza ndetse no mu gihe yabaga yitabiriye amaburanisha mu rukiko. Mu kwezi kwa gatatu kwa 2023, filime mbarankuru yiswe Navalny igaruka ku buzima bwe, uburyo yari agiye guhitanwa n'uburozi nuko yasubiye i Moscow, yatsinda igihembo cya Oscar nka filime mbarankuru yahize izindi. Mu kwakira iki gihembo, David Roa wayoboye iyi filimi yagize ati, Alexei, isi yose ntiyibagiye ubutumwa bwawe bw'ingirakamaro kuri twe twese. Ntitugomba gutinya guhangara abanyagitugu n'ubutegetsi bw'igitugu aho buhingutse umutwe hose. Bwana Alexei Navalny yavukiye Butin, agace kari mu birometero 40 uvuye i Moscow, mu kwa gatandatu k'1976. Mu 1998 yabonye impamyabumenyi ya kaminuza mu by'amategeko yavanye kuri kaminuza yitwa People's Friendship University mu Burusiya. Mu 2010 yitabiriye amahugurwa nkarishyabwenge kuri kaminuza ya Yale muri Amerika. Asize umugore n'abana babiri.